Amen, amen. Bwana sifiwe sana. Mpagaze ahantu hera ndatangara none imigabo y'Imana n'ingenishitsa inyigisha muri wema agakiza gashitse sizotirimuka hera cane nijiye Yesu yaneguriye orane mamazi meza isokira kama manuriyo y'imisi yose wamuzima w'Imana haleluya. Nongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. By'ukuri ndashima Imana yo mu ijuru yongeye kungirira ubuntu ikanyemerera guhagarara hano hera cyane. Imana yacu nihabwe icubahiro. Ndashimiye cyane abakozi b'Imana ba hano bantera iteka bakanyemerera ko mpagarara hano imbere yanyu. Imana mu ijuru ibampezagirire. Utamiye ntatamure biba byaracanye n'ukuri. Nta buryo mutoza neza ibikwiye bituma musa neza birahari. Nimba wemeranya nanjye vuga ngo amina. Amena. Nabwo birahari. Turashimira Imana rero ko yadutumiye kuri aya mazimano kugira ngo twumve ivyo yagombye ko twumva. Turashimiye abaririmbyi bagiye baca hano mu Imana ibahezagirire ku ngabire zabo Imana yabahaye. Nibuka yavuze ngo ningera ku murimo nahawe nzowukora neza. Tumikaka hariho ibitsibo Imana dukorera irahemba kandi ihemba neza n'ukuri. Urabona imishahara n'abayifisi ikwiriye kugira ngo wawe nta n'umwe akwemerera ngo birakwiye, ariko iyi Imana iguhemba. Haleluya. Izi guhemba neza. Bwana sifiwe sana. Nongeye kandi kubakeza. Urabona sikia sauti kabisa. Aha kweli sawa. Nibiyaba hari nasohoka nkabura umunzane ndaza kwipima ko numve ndazi ko atabura ibiro nza kuba niyongereye. Nta kindi kinezereje burya ntawe bitobera abagenzi banje. Nawe byo kubera natwe byo tubera. Ubundi mu minsi yaheze, mu minsi kera narigeze kubabwira bavuga bati ubonye ahantu hari urusengero rubi birababaje no kubisubiramo, ariko reka tubivuge kuko Imana yaraduhinduriye amateka. Bavuga ngo ubangirikana rubonye sinzi hari agacapu k'urusengero mfise harabona karundikiye. Ndababwira nti ariko kandi twari dukwiye kugerageza tukarabira ibi tukabisezerera muri iki kinjana isengero nkizi. Erega hari abantu bakeneye kuza gusenga ariko kandi n'icubahiro cabo badakeneye kubisigira, bakeneye kuzanana n'icubahiro cabo. Hakaronka aho yicara. Nari mbona ko mufise aho mwicara. Nico mubona kitari hose mukiza. Hari umupolisi babatuma kugira ngo muzane ibintu byiza biri ngaho. Si mwewe yera ubu nyene yadusezeraniye. Haleluya. Twasoma ijambo ry'Imana rivuga ngo mwemu w'Imana, mwemu uhoraho ari kuri jewe. Nico catumye andobanuza amavuta kugira ngo mbwire abo ubutumwa bwiza. Nimba ubyumva vuga ngo amina. Uyu ni umwami w'abami Yesu Kristo uganza abaganza ngo aratembera. Ni hariya mu gitabo cy'abavugishwa n'Imana Yesaya nk'uko twasomye 61 aragenda bamuha gusoma
ijambo ry'Imana nk'uko yamenyereye ngo arazibura. Ubu n'ubuvugishwa bwavuze Yesu ataravuka inyuma hasigaye imyaka 400 ko azovuka kugira ngo aze kudukura mu buja. Haleluya, amen. Ngo arasoma ijambo ry'Imana ngo mpemu w'Imana ari kuri jewe. Nico catumye andobanuza amavuta kugira ngo nta kabazo wumva nawe. Icatumye uhamagarwa kugira ngo, icatumye umupastori kugira ngo, icatumye umuririmbyi kugira ngo, icatumye umusenzi kugira ngo uca winzuriza wewe wahamagawe n'Imana. Haleluya, kugira ngo hariho icyo Imana yaguhamagariye, kuko uwo ari we wese ngaha arafise ingabire yiwe Imana yamuhamagariye. Ndashima Imana hano ko mbona ingabire zose zikora, kugira ngo mbwire aboro ubutumwa bwiza. Yantumye ngo gutubika imitima abari bihebuye, abari bababaye, kugira ngo baremeshwe n'Imana. Reka Imana iremeshe abantu bababaye muri iki gihe, ibaremeshe abantu bazazaniwe, batabona imbere kandi batabona n'inyuma, babona urugendo rwabo rwarejemo amakorosi. Imana ibarangira inzira. Bwana sifiwe sana. Turirimbiye cyane ngo baratwitiranya kuko dusangira ibishimbo. Ariko umva, hari akantu bavuze ngo hari igihe bizosobanuka. Nukurika hari igihe bizosobanuka, abana b'Imana tugahagarara twewe bakavuga ngo aba ni abana b'Imana. Hari igihe Imana yaje kubisobanura ndakubarira. Mpemu yera wayo yasezeranye. Urabona mpemu yera arasesa, aramurika. Iyo mpemu yera aje ibintu birahinduka. Baje kubisobanura, abisobanure. Haleluya, reka mpemu yera bisobanure. Amina. Yantumye kugira ngo, wewe yagutumye kugira iki? Urumva icyo yakuri turagikora kujya nyine yakigutumye. Erega Imana niyihenda, ni nyabwenge, ni ngombwa itunganya neza ibintu. Yaduhaye akakarorero kugira ngo ari kuri jewe, aje kudutabara, avuga ko azananye na mpemu yera. Haleluya. 6 twagiye tubona amajambo menshi kandi meza, tugomba turabona tuyahuriza mu bice bitatu. Mpemu w'Umwami uhoraho ari kuri jewe, kuko yandobanje amavuta ngo mbwire abaciye bugufi ubutumwa bwiza. Yantumye gutubika imitima imenetse no kumenyesha abarindwa ko barekuwe, n'imbohe ko zugururiwe, ngo menyeshe abantu umwaka wo kwemerwa mu Uhoraho n'umunsi wo kwihora w'Imana yacu, ngo nirura abagandaye bose, mushirireho abagandaye Siyoni igitsibo. Mu gishingo c'umunyota ndabaha amavuta y'akaneza, mu gishingo c'ukugandara n'umwambaro wo guhimbaza, mu gishingo c'umutima uhondobereye, kugira ngo baze bitwe ibiti by'ukugororoka, imyeroni yatewe n'Uhoraho, ngo bimutere icubahiro. Umwami wacu Yesu nashimwe. Uyu ni umuvugishwa n'Imana Yesaya. Mwumvise mu butumwa bwiza bwa Luka, mwumvise ubutumwa bwiza bwa Luka, igihimba ca kane. Reka dusome mpereye kuri 16. Aja i Nazareti iyo yakuriye, ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye, ava hasi ngo asome. Bamuha igitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya hahandi nyene, arakizingura, abona ahantu handitswe, sinzi ko yari yateguye nuko yari yasenze, bishobora ko mpemu yari yamurongoye. Hahandi nyene ngo mpemu w'Uhoraho ari kuri jewe,
nicyo cyatumye andobanuza amavuta kugira ngo mbwire abo ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe, n'impumyi ko zihumuka, no kuboko abanywabutse imitima, no kumenyesha abantu umwaka wo kwemererwamo n'Uhoraho. Umwami wacu Yesu nashimwe. Urumva aya majambo ari amajambo meza ahuye. Mwemu Uhoraho ari kuri jewe, nicyo cyatumye mwemu Uhoraho ari kuri jewe, cyatumye Imana iguyungabire nukugira ngo nawe uyikoreshe. Hagarara uvuga ngo mwemu Uhoraho ari kuri jewe, narobanuzwa amavuta kugira ngo ngende mbwire abataramenya Yesu kugira ngo bamumenye, ngende mbwire abababaye ko hariho ivyizigiro vyo mu Mana, naje kugira ngo ndagutangarize ukugira neza kw'Imana. Bwana asifiwe sana. Muri aya majambo twayugaraniye mu ijambo rivuga ngo rindirira isezerano ryawe ku birenge bya Yesu. Rindirira, reka kurindirira handi, kuko hari abantu bavuga ngo eba naje ngo ni kaka yangu ndamuzi, ngo ure umuntu fulani ndamuzi, akavuga ngo ejo azonyibuka. Oya, natana kwibuka n'umurare nabi nawe nyene biramugoye, ariko ku birenge bya Yesu aduhoza ku mutima, ku murango no mu ijoro. Niba wabyumvise vuga ngo amina. Rindirira isezerano ryawe, kuko ni ryawe. Uwasezeranye n'uwo kwizigirwa, no kubikora azobikora, no kubishitsa azobishitsa. Ikibazo, urindiriye hehe? Urindiriye kubiki? Mani baheza n'aya majambo tugiye kumara kano kanya twumva dusangira. Urabona hari abantu batarindiriye, kandi Umwami wacu yarabivuze. Ni kimazi cya Mpwemu Yera, igikorwa cyiza cya Mpwemu Yera ni uko adushoboza. Uraza mu butumwa bwiza bwa Matayo, yahamagaye abigishwa biwe ba Petero, abasanga bari kuroba, arababarira ati nimumurikire nzobagira abaroba abantu. Bibiri tubwira ngo baca bareka isenga zabo baramukurikira. Sawa, bareka isenga zabo baramukurikira. Uraza mu butumwa bwiza bwa Yohana, Yesu bakurikiye bamaze kubona batakimubona, Petero bacabwira bagenzi biwe ngo bana ngo bajamenye ibintu biracanga, ndasubiye kuroba, ngo natwebwe turajyana. Hari abantu benshi bamaze gusubira gutora udusenga twabo, nibo bariko barasanasana, kandi abo bantu basanga mu nzego zose, kuko Mpwemu Yera batari bamufise. Utagira Mpwemu Yera, abantu baja kwigeragereza, ntibari bwamuronke. Ariko uraza kumva Petero amaze kumuronka, ibyo yakoze n'ibyo yavuze mu byakozwe n'intumwa. Ariko atararonka Mpwemu Yera, ni ukuvuga ngo umukobwa yafasha mu rugo, singombye kumuvuga kujya, aramuraba Petero umugayari mugangi muganwa, urabona ko baje muganwa burebure, we wari kumwe na Yesu. Ariko urabona umuntu w'umugabo ugatora umwana w'umukobwa ukamwita nyina wanje, aho ntibwari byacanye. Mweke mwibyo uvuze ati ndabizi nyina wanje, umwana w'umukobwa ajya umubiri ni hatari. Yo, utagira Mpwemu Yera urarandamuka n'ibyo uvuga, ariko ufise Mpwemu Yera gushira ku musitari ibyo uvuga. Nico gituma wamana ubwoba, saba Mpwemu Yera kugira ngo akumane ubwoba. Akumane ubwoba, wowe wamana ubwoba bwa kazoza. Urabona ngo bifadika, nivyo ntibifadika, ariko naje kukubwira Yesu abishira ku murongo. Erega ufise ikibazo si wowe wenyene, n'isi irahaje. None wowe ntiwumva ibiri mu isi, ntiwumva hino ko ari intambara, aho intambara zitari si myuzure. None ibibazo ntibihari ntibibona. Urabona amabombe bikoreye bonyine, akaba ariko arabamara. Isi irahaje, ariko naje kukubwira Yesu ashobora kubicecekesha byose. Ashobora gucecekesha impunzi, akavuga ngo umpunza ceceka hora. Haleluya.
amaze kuvuga ngo mwemu w'Imana ari kuri jewe, icyo cyatumye ndobanuza amavuta kugira ngo mbwire abo ubutumwa bwiza. Nibuka ku kidengeri hariho umuntu yari ahamaze imyaka 38. Yesu yateza kuza ari mu mpemu yera kugira ngo amubwire ngo zinga ikirago cyawe witahire, kuko mu byazanye n'ibyo nta mpamvu yo kurwara Yesu yaje, nta mpamvu yo gusoza Yesu yaje, nta mpamvu yo kuburanirwa Yesu yahageze. Yesu yahageze ni ngombwa ibintu bitumbere. Bwana sitwe sana uwo yarakenewe gukira, uwo Yesu yari yaje. Nasomye mu byakozwe n'intumwa, nibuka igihe Petero bamushyize mu ibohero bamujyana ahantu haramungana bye, ari umwigishwa wa Yesu. Erega hari aho umuntu atwigira abantu bahatari yuko umenya ibintu ngo byo gushika kuko kurinde birashika nyine kugira ngo Imana ikongerera amagarane. Urazobaza umusirikare kugira ngo kajya akantu bagashire aca mu migozi agaca mu makamba agatanu bitinyakazu agakubitika, ariko kandi yoboye agataha ariko aragira reka arataha n'umuhira bakabimenyasha ko yihanganye, ariko aba yari yihanganye. Bamukubise mu ibohero, ariko ngo mpemu yera Imana data wa twese tumumarayika hajya nta kibanza Petero afise, dukoreshe kode. Haleluya. Bamugaje imyango iyo bita mu bihindizo by'ibyuma babidaze badadira, ariko Imana yavuze ngo hajya umukozi wanjye nta kibanza cyo kihana. Haleluya. Aca akoresha kode abugaye badashobora kumenya. Umumarayika aramusanga ahari yugaraniye mu ibohero aramukoma. Haleluya. Aramukoma. Haleluya. Ikiganza mugenzo agukome munyiganza mubwihire. Umva umumarayika agomba kugukoma agukure mu bibazo wugaraniyemo, kuko nicyo cyazanye Yesu kugira ngo agukure aho wari wugaraniwe. Haleluya. Mukoma munyiganza ntacyo bigutwara. Yatumye umumarayika amusanga ahantu yiheburiye aramukoma. Mbona n'agahuzu yari yambaye birumvikana ashobora kuba hari ndugumba, anga ngo ikubire ku mutamana wawe uzumurikiye isohoke. Ngo baragenda bageze ku rugi rumwe bita Ntibishoboka. Haleluya. Hariho urugi tugera ko bita Ntibishoboka. Abantu bakaba barabatije bati ntibishoboka, ukiga bakakubwira bati ntibishoboka, ukadandaza bakakubwira ngo ntibishoboka, warize akazi kabuze bakaza bakavuga ngo ntibishoboka. Ariko nagomba ndagutangariza muri kino gitondo, hamwe na Yesu birashoboka. Haleluya. Birashoboka. Umva kuko yavuze ntawuvugiriza. Ngo baragenda bashyitse ku rugi rumwe bise Ntibishoboka, ruca rurabiyugurura. Reka urugi rwari rwaratangira ibyawe rwiyugurure mu izina rya Yesu. Niba wabyumvise zamuri twijyavuye ngo amina. Urabiyugurura. Icyo nicyo cyamuzanye kugira ngo ababoshwe babohoke. Nibyo yavuze ngo mwebwe ari kuri jewe. Nicyo cyamuzanye. Nta mpamvu yo kuburanirwa, kandi dufise umwami afise byose ashobora kudutabara akatugirira neza. Ubasha akatugirira neza. Bwana sitwe sana. Amaze kubona igikorwa kiwe rero aravuga ati oya, aba bantu bamurikiye ejo bazondondera, ndabona hazoba ikibazo. Aca atanguza ikoraniro. Haleluya. Reka dusome ubutumwa bwiza bwa Yohana 14, tugacari kumwe tuvuge ngo amina. 14 umurongo wa 15. Nimwankunda muzokwitondera ibyagezwe byanje, nanjye nzosaba Data, nawe azobaha uwundi mwiza ngo azabane namwe
ridashira, niwe mpemu w'ukuri uw'ab'isi badashobora kwakira kuko batamubona kandi batamuzi. Mweho muramuzi kuko abana nawe kandi azoba muri mwebwe. Erega sinzobasiga nk'imfuvyi, nzoza kuri mwebwe. Haleluya, amen. Nimwankunda kuko ibikorwa yabikoze bose babona, nimwankunda nanjye nzobwira Data abarungikire mwebwe. Hari abakunda Yesu bari hano bavuge ngo amina, bagira n'ukuboko nyine kumva ngo Yesu by'ukuri ndazi ibyo wankoreye, numva ndagukunda, numva haleluya. Nimwankunda umva mukitondera ibyagezwe byanjye, ngo nanjye nzosaba Data abarungikire mwebwe. Haleluya. Aravuga ati niwuremye, urabona bari bagendanye muravye neza binjiye i Yerusalemu. Igihe yinjiye i Yerusalemu ari kugenda y'indogoba, hari abantu bari biteguye bavuga bati natwe Petero urabona niwe yakunda kwita imbere, ashobora kuba yari wewe, niwe yakunda kuvuga n'amajambo yose abandi batuma bavuga. Aravuga ati aha rero kirafasha umurongo, natwe aho badukengerereye natwe kirafasha umurongo. Agenda ebandi bagiye Yerusalemu nyine, aravuga ati aha natwe umwe ati jewe nzogwa iburyo bwawe ubundi ibumoso. Ati natwe aho badukengereye impano y'Abaroma agiye kuvaho. Indogoba yo niwe haboneye umuzeye, indogoba urumva yaranezerewe binjira bavuga bati hozana hoziyana wahashemetse uje mu izina ry'Uhoraho. Nezerwa ngenda nezerwa binjira kuko bashashe ibitenge, bashasasa izo mpuzu mwambaye zizimye ntazi amazina, barondera amashami y'ibigazi barayasasa, indogoba ikayakandagira bavuga bati hashemetse uje mu izina ry'Uhoraho. Umva nakubwiye bukeye ya ndogoba mutegerezwa n'iyi ndogoba itwa nabonye ahantu yika ubwenge munakwereka aho tuja gutembera. Ikisubirayo basubiriye Yerusalemu bukeye, abonera rengana nta muntu avuga. Wambwira ngo ati none ko atariko barashangira, baragenda bigiye imbere bati none baratinda barashikira Yerusalemu ko batavuganiye. Ati rengana ntibavuga ku bwawe, bavuga ku bwa Yesu. Haleluya. Ntabwo ibitangaza bikoreka ku bwawe, oya, ariko ibitangaza bikoreka ku bwa Yesu. Niwe bagirira bati hoziyana. Igihe rero bicanganye abantu batanguye kuja kwinyegeza ari ba Petero, biyugaranye bati urabona uyu Yesu agumanye. Mumpera amashyi umwami wabo yapfuye akazuba, yarazutse kugira ngo turonke ijambo iyagumanye. Bari biyugaranye, ni ukuvuga bariko bararondera ngo turondere bamwe bose bagendana nawe. Bageze abasirikare bati mucunge, nta muntu ashobora gucunga isezerano, ntiyagire n'umuze wo kwihera. Iti Imana yakunze ko rindira bagombe bacunge, gombuza n'abapara, gombuzane n'abameze gute ntibashobora guhindura icyo Imana yavuze guhindura. None ko Imana yaravuze ngo adozuka, ntibashyizeho abasoda, none ntiyazutse babo. Siho watanguriye nkanya n'ibituriye sangire byatanguye, mwe mwana muzi ko byahereye. Mugenda uvuga yuko bagutwibye, none aho wari ukize. Erega arawubwira ibintu ubundi bigushirayo nyine, none bamukwibiye wari usinziye. Hari umusirikare asinziye, ntibagize abasirikare b'indobanure bagire bamwe bakantwari bamwe babitoranije. Wewe reka iryo rementanya, geza ayo majambo, ntawe uzocunga umugambi w'Imana, ntawe uzobuza gusohoka. Nabwo nabikubwiye, wabarindira rindira isezerano ryawe ku birenge by'Umwami. Ahantu uri mushobora kumva muri kumuragana, ndakubona mwana wanje. Haleluya, ndakubona. Haleluya, ndakubona mwana wanje. Kare amina. Ni ukuri amaze kuzuka, babwizwa bose baciye banyuguruka. Abadamu bo rero mwubaho, kuko abadamu nibo babonye amaherezo ya nyuma y'Umwami. Abagabo bose babona twiparamaza, twagiye ntibuzuye, twasubiye kubaza mu nyuma.
baranyeguka, babandi bariko barabarondera nabo baranyegera. Erega Imana ibihinduye irabihindura nyine. None wosubira kuvuga iki ko wamwishe agahanga gashaho n'abasirikare hanyuma tubona ariko agendagenda mu gisagara, wosubira kwiyerekana wewe? Yasha Imana iraza kubihindura nyine. Amina. Murayikurize cyo cyatumye andobanuza amavuta. Wumvise nimwankunda mukitondera ijambo nanjye nzosaba data mwemwe kandi mwemwe azobarongora. Erega mu byo yatumye zingura gatoyi turabe igikorwa cy'umwitsa zingura wumve igituma dukeneye kumuronka. 16 ku murongo w'indwi, ariko jewe ndababwira ukuri ikizogira ico kibamarira nuko jewe ngenda, kuko nintagenda umwitsa ntazoza kuri mwebwe, ariko ninagenda nzomubarungikira uwo niyaza azohinyuza ab'isi bamwe bigize abahatari abemeze iby'icyaha, azoza babwira ati mwebwe muriko murakora sivyo. Hariho abantu bitegure guhinduza umwe mwera babandi bihanye ibintu by'umurenzako, bamwe bakora kugira ngo abantu babone mwe mwera arajesha ngo babiga abahinduza. Wewe hora 13, ariko uwo mwe mukuri niyaza azobarongora abashitse kumenya ukuri kose, muvuge ngo amina. Uwo mwe mwera twasezeranye niyaza azobarongora. Reka mwemere kumubara mwemwe. Urabona ibintu muri iki gihe abantu ibintu byaracanganye, iyo bafatanye bifadike. Umugabo umwe yaciye ahantu ku ishuri bariko barigisha, namwe nabo yiga hari amashuri, ngo acaca kwidirisha inyuma bigisha. Umwigisha ariko arabaza umwana amubaza ati rimwe guteranya rimwe bingana kangahe? Jewe mwigisha ngo mwana bishobora kuba byari byacanganye, rimwe guteranya rimwe bingana kangahe? Bingana kane mwigisha. Wa mugabo ati yabandi ibintu byaratsinze kweli, ibintu byaracangaye bico bituma dufatanye bifadiki. Na rimwe guteranya rimwe bisigaye bingana kane. Oya ni kabiri n'ukuri, ni kabiri n'ibihe biba biko birakora gusa, bibana n'ibihe uri kuracamo gusa, ariko umwamaraje wita umurerezi. Nukuri rimwe guteranya rimwe ni kabiri, ntabwo ari kane. Byari bimugoye, ari abukunda agasukari kamugoye, ari abukunda agatoro kamugoye, ngo none na rimwe guteranya rimwe bisigaye bingana kane. Oya ni kabiri, bibana n'ibihe uri kuracamo gusa, ariko nivyo mwemeraje kumushyira ku murongo. Wewe yindirira muri cya kibanza gusa, rindirira ku birenge bya Yesu. Haleluya. Ewe wamwige we rindirira ku birenge bya Yesu. Ewe wa musore we rindirira ku birenge bya Yesu. Mupapa ubona bidakunda ni hajya nyine ku birenge bya Yesu. Rindirira isezerano ryawe hajya ku birenge bya Yesu. Tuvuge ngo amina. Amen. Haramuka icyo niko ndavuga ngo amina. Amen. Binashoboka ko hari hantu wari wavuze ngo nakarabibu nareka shano navugiye. Nage cyo wigura mubwira nawe bwagowe. Ushobora kumubwira ugasanga afise ibibazo amwe ndakuzana ibibazo by'abanje nawe akaje guteka n'ibimirizo imana ifise birakwiye. Icyabuza Yesu ababwiye ati nimwankunda, arasobanuye igikorwa cyamuye ikibazo aho kiri. Isezerano mwaryumvise ko rihari, nyene ararifise kandi rirahari. Twamaze kumva igikorwa cyiza cyamuye. Ikigira gatatu rero tugomba tugere ni nacyo cyane. Mbega agusanga hehe? Ni hehe azogusanga gusaza amasezerano azanye? Ko amasezerano yagusezeraniye ahari azogusanga hehe? Uraje mu butumwa bwiza bwa Luka hariya mu 24, arabinga tumva rero mugume mu gisagara kugeza mwambitswe ubushobozi. Murabyumva muge ngo amina. No mu byakozwe n'intumwa
niko havuga ho barabinginga ngo ntibave i Yerusalemu ariko barindira isezerano. Ikibazo rero isezerano ararinzana agasanga wibereye mu bindi, ararinzana agasanga wibereye gucanga. Reka gucanga ararinda nerekanira hari yamukiza ababwiye ngo umva arabinginga ngo murindirire i Yerusalemu, rindirira ku birenge bya Yesu, isezerano ryaje kandi niwe rigana. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Nagomba dusome ijambo ry'uwarindiriye kandi byari bimugoye, amaze kubicakira iryo sezerano ahinduka inakuza w'amahanga. Urabyumvuge ngo amina. Amaze kuricakira kuko mwabaye inakuza wundi abasekuruza, hari abasekuruza hakaba na ikuruza. Uwo muntu byari bicanganye imyaka 40 bimugoye, abantu bose baramukunze kandi yarigeragereje n'intege nke zaza bariciriye inzira Imana ikagumi sawa werindira. Erega abantu bafitanye ibanga n'Imana ugize na n'intuze ntabwo yashize abadarabarika ukagenda utigwariza, ariko wowe wabona ko gusa umugambi ukagaje. Tumbera rero mugume mu kibanza kuko wewe arashobora kubashira gahunda. Amen, amen. Tamuri bimba cha 18 umurongo 9 baramubaza bati Sara umugore wawe ari he? Arabishura atari mwihe. Ari he? None we ntibamubajije. Muri Sara wabajije ariko umva hariho umugabo murabona hajya ibiharage biriko biramera byo bita imigoreko, abatabizi ntibabizi n'ababizi barabizi. Umugabo we ariko araza bikandagira amarenga utayigira ubwenge bati kwa mugabo nta niso guca mu biharage. Uraba wumva birenge ni wowe babarira. Hari abantu rero ni babirenge, ariko rero uraba wumva birenge ni wowe ubwirwa, si wowe niko ndabwira je niko ndabwira ibirenge. Ni mwera n'akazi kiwe. Baramubaza bati Sara umugore wawe ari he? Arabishura atari mwihema. Aramubwira ati umwana ugeze aho ugeze sinzobura kugaruka iwawe Sara umugore wawe yabyaye umuhungu. Sara abyumviririza mu muryango w'ihema, aherera inyuma yabo. Kandi Aburahamu na Sara bari bashaje bageze mu zabukuru, ibyo ntacyo bitwara Imana. Kandi na Sara yari yaraciye ibyo nta na kimwe bivuze ku Mana. Amaze Sara aratwenga, umva n'iri jambo jewe ndondera ngo bagenda barabaza bati umugore wawe ari hehe? Arabishura ati ari mwihema. Iyo ataba mwihema isezerano ryari rimucize. Iyo ataguma mwihema isezerano ryari rimucize kweli. Aho ni wemeranya nanjye ukavuga ngo amina. None nutaguma mwihema, uri mwihema nta zuba, uri mwihema ntunyagirwa, uri mwihema uba uri mu gatutu. Uri mwihema kandi mwibuka ibi, sekuruza ariwe mutware wiwe bari mwihema bahejeje kuzimana abashitsi bamugendeye. Iyo uri mwihema ibintu byose biba bitunganye, ibidatunganye uraza ukabitunganya. Naho rero Imana imaze kumviriza kajya kamoto, genge buragaruka ati kandi umuntu naramusezeraniye kuva mu icumi bari muhamagara va muri Uri y'Abakaludaya uje mu gihugu nzokubwira umugisha, nzokuumugisha. Araduga ku 15 aduga aratinda ariyaranja aja kujya nyine mu bizi biracanga n'imyabye Imana ntiyabimwemerera. Imana ikamubwira ngo wowe rindirira ku birenge byanjye nzokuumugisha. Haleluya. Wowe rindirira mu kibanza ngomba aratenarira ati nararindira. Ahawe nk'amasezerano nawe n'imyaka ijana
Amina. Imyaka ijana, imyaka 90 akaba ari 91 n'imyaka ijana akaba ari isezerano risohoka. Uwiyumviriye yararindiriye cyane yarindiriye. Oya ngumva ijwi ryawe. Yararindiriye cyane yarindiriye. Rindirira isezerano ryawe ku birenge bya Yesu. Papa, utitaye ku byakugoye, Imana irahari kugira ngo utabaze. Imwe y'abana nawe cyagiye. Erega Imana si umuntu benshi. Ifise amasezerano. Ibyo yasezeranye reka igiye kubishiza. Nubirondere muri kera. Imana yabwiye Sara ko ndagusanze mu kibanza nakugombamo. Ko ndagusanze aho nashaka kuba. Umwaka ugeze aho bigeze. Hallelujah. Amen. Sinzobura kugaruka iwawe Sara akita Imana. Uragomba ko Imana ifite amasezerano. Uragomba ko Imana iguha mpemu yera. Kuma ku masezerano. Kuma mu kibanza Imana igomba. Umugabo umwe yarabonye Yesu, arabona ko agiye yinona tunuciye udusiga kunyereve acaramwira ate kumutaho. Jesi numva kuno kure kugende kugenda atana kimusiki. Ubizi naho nagendeye inyuma yawe. Oyara ukuru bigeza. Nzoba hamwe atoya ndawa kwa kundi kungu bigeza. Urakumviriza neza. Birashoboka ko nawe urashobora kugira ikimaze. Rega mu bagabo bari bazi ubwenge. Avuga ati jewe ngomba gusabe kandi nakubonye simubona gusaba impunzu. Urabizi ko nagahuzu kamwe warumvise urabizi twaragendanye. Nani birato ngomba ndagunda gusaba urabizi ko ari mu kirato kimwe ariko ubwenge jewe unkundire ndakwisabye. Jewe ngomba usigire umutima wawe. Hallelujah. Umutima wihangana. Umutima wihanganiye abantu bakugiriye nabi ufise ubushobozi bwo kuvuga ngo ugategeka umuyaga ngo ni muga Petero atarahaguye yatoya agakota. Ariko kagafata umuntu ajya gusumira shebuja akura ku gutwi. Yesu acaratora kwa twagusubiza. Ariko bariko baraguhiga ubwo wosubiza. Oya twumvikane tukuri. Ubwo wowe gusubiza koga koma musose koma. Ego atora kwa twagusubiza ngo umutima. Umutima w'ukuri wihanga. Umutima ugira imbabazi. Umuntu abamuhama yavuga ngo Mana nubaharire ntibazi icyo bakora. Wowe ufise ubushobozi ari wewe nyene ngira ni nkawe watsifuza. Byukuri wowe ngo abantu. Ngomba ndabaronderere volume y'izuba. Ngo umusigire umutima ko nasanze umutima wihanga. Sanza umutima ugira imbabazi. Umutima w'urukundo. Ukunda abantu bakugiriye nabi. Ukunda abantu baze kukwizera, abantu bagaburiye, abantu bazuriye abapfuye, ariko hageze kubamba nibo batererejwe hejuru. Ngo mubambe kuki yakoze iki mubambe. Ndagomba uwo mutima ushobora kwihanganira abantu bakugiriye nabi. Hallelujah. Ndabifurije kugira umutima wa Yesu. Ndabifurije kugira umutima wa Yesu. Tugomba gusenga Imana uhagaze mu kibanza kiwe. Umpemu yera kwagomba kutazana isezerano ryawe. Yo gusanga mu biki. Mpemu hora kuri shewe nico cyatumye nimba icyo yagutumye nacyo nyine utari kugikora neza. Aho wamaze kuja umwanya wawe. Nico cyatumye ndobanza amavuta kugira ngo nimba wahusenga ukarusenga. Nico cyari cyatumye kurobana. Nimba wahora ugendera abagwayi ukabutakukibagendera. Nico cyari cyatumye akurobana. Tugomba dusenga Imana. Wowe urimo uvuga uti byukuri aje ndabona yari kumusanga ni mu magara. Yari kumusanga ni mu bintu bigoye. Ijwi ryiwe nduma ntari kubyumva. Urashobora kujyamuka mu kibanza ngo tugufasha gusenga.
wewe uyu munsi wawe ntabwo bazakuba naka uwiwawe ko n'igihe cyawe mwera ucujyamuka tugufashe gusenga kugira ngo tunganye iwawe uburiwe bwawe bari baje gukorana nyaruka wakirwa